ndavuga ati vy'ukuri negeza kurondera ikindi naco kiritwa essence canangura nduga ku kindi kigira kane ariyo koro ryabashira mu kirato twagenda kwigura mu bwiza nabano mwibarabara tukagenda nkagura koro ryabashira mu kirato nangura kuzo ndayigendana mu noki nzananywa mu gacupa mwega kuko jina ringeneye swingi mu buzima bw'iwanje navuga ati byarwa mutwe nibwo buzima bw'iwanje kuko nabitangiye kunywa mu myaka 7 ayo myaka 7 rero nganda babwire kwingene nashowe kwiruka kuruta ibyarwa mutwe cyo mumbona nga novuga ati navuse nk'umwana mugabo sinavuse nk'umwana anywa ibyarwa mutwe ariko biciye ku bintu byabaye mu buzima bw'iwanje mfise imyaka 7 ndi mu bavyeyi biwanje narashoboye kuva mu muryango wanje bivanye ngorane karakana nifise mu muryango wanje mu nyuma icyo novuga narashoboye gutangura kunywa ibyarwa mutwe mu myaka 7 mu myaka 7 natanguye kunywa ibyarwa mutwe birenze vyose bibaho nga ku isi no musindigana babwire kubiviye muri iyo myaka 7 natanguye kunywa ibyarwa mutwe narashoboye kubuza kuba mu barabara me sinategezwa kuba mu barabara me kubera bwari ubugaba byiwanje narashoboye kuba mu barabara hanyuma muri iyo myaka 7 naratanguye kunywa ibyarwa mutwe muzi bibaho no musi ndaza kubabwira ibyarwa mutwe nashoboye kunywa ivyo byarwa mutwe bikaba bishika 5 ivyo 5 ndaza kubabwira kimwe na kimwe uko inagiye ndabinywa ino musi ngoma nangure kwanza kukiyarwa mutwe ca mbere natanguye gufata mu myaka 7 ikiyarwa mutwe ca mbere natanguye gufata mu myaka 7 yari itabi ni gute nashisaho ndarinywa kubera yuko bivanye mu barabara ubuzima abana b'imurabara babamo nategezwa kunywa itabi kubera nshobore kugira iki nshobore kubaho mu nyuma barashoboye kunyigisha ubwa mbere je natangura kunywa itabi vy'ukuri ryarangiriye nabi ico gihe ubwa mbere ndangura kurinywa kuko nari mwibarabara nashaka naye muhira ivyashobora ko nshobora kutaha muhira mu nyuma no nashoboye guhura n'abana mwibarabara baranyigisha kwine banywa itabi uwa mbere arambye ati utegeza kunywa itabi ko atuguye ahantu ryama nga mwibarabara itabi arambye ati genda ugura itabi anyuma urizane wowe nyene uze kurizana wamaze kuryasa hanyuma ndatangura ndanywa itabi umunsi wa mbere natanguye kunywa itabi narashoboye gukorora cyane kuko sinanimenyere kunywa itabi arambye ati wowe utegeza kuyishisa ariko nyine yashoboye kuyinywa arayinywa aravuga ati nawe unyushigeza kushisa mu mazuru nawe kunyine ndandiza kurinywa nawe abariko nawe uza kurinywa hanyuma nangura kunywa itabi haizi gihe gitonya mu myaka 7 nangura kunywa itabi hanyuma nanguye ku itabi imyaka irahera imisi irahera hanyuma nangura kwiga kunywa urumogi mwese muzi mu nyuma urumogi vy'ukuri kurufata byari bingoye kuko nategeza kunywa urumogi ko nshobore kuryamaho mwibarabara nategeza kunywa urumogi ko nshobore kugira iki kunesha imbeho yo mwijoro mu nyuma natanguye kunywa urumogi baranyigisha kwine barurora baranyigisha kwine barugura ndaragenda ndarugura ndatangura kunywa urumogi mu nyuma urumogi je ndavuga ati vy'ukuri urumogi n'urumwi itabi ko namaze kurinywa ndavuga ati je itabi ko maze kurinywa ego urumogi nago rwaruta itabi reka reko zo nafata itabi yuko ndabi yuko ko nshobora kwibagira ubuzima ndiko ndacamo nangura kunywa urumogi ge natangura kurunwa natanguye kugirwa nabi mu buzima bwanje nanguye kunywa urumogi waratumye mu misi yose inama ngira kumeneka umutwe ko urumogi sinari ndarumenyereye umunsi wa mbere ndarunwa byaraneye honyene gutakaza ubwenge ndabura kwingene nshobora kuvyifatamo hanyuma urumogi ndarumenyereye nsabavuga ati yewe kweri doza ndanywa urumogi ko niyo mbona niyo swing kuko nibwo nabona ko ari ubuzima navuga ati vy'ukuri nanyoye urumogi nta bundi ubuzima ashobora kugira hanyuma nangura kunywa ibyaro ubwo rumogi ndarunyoye aho natangiye kunywa mu myaka 7 shise ko iyo myaka 7 nangura kunywa ubwo rumogi hanyuma ubwo rumogi rwanyigishije iki ubwo rumogi rwatangiye kunyigisha kwiyumvira nabi urumogi rwatangiye kunyigisha kwiyumvira kwiba kuvuga nabi kugira ingeso mbi kubera urwo rumogi kandi ubwa mbere je sinifise ingeso kuko nanifise ingeso nziza nanavuse mu bandi bana nanavuse mu muryango ariko kubera urumogi rwatangiye kunyigisha yuko mugena runyoye atabuzima nogira hanyuma mvuye ku rumogi ndavuga ati none by'ukuri ni cyayi kintu gitanga iswingi kuruta urumogi
kwa imyaka ariko iranjana nayimaze imyaka 7 ntangura kunkugura urumogi hanyuma mvuye ku rumogi ndavuga ati vy'ukuri negeza kurundira ikindi kintu kiruta iswingi urumogi hanyuma mwibarabara nashoboye kwiga n'abagenzi biwanje ntangura kuza ndanywa essence ijya mubona bashira mu modokari niyo navuga ati vy'ukuri kumbure nyoye essence yoruta iswingi urumogi hanyuma nangura kunywa essence ngenda ajya kuri station nkafata agacupa nkabwira ujya mu pompera ujya mu dandaza essence nkamubwira ati shaka ko nshirira essence nga mu gacupa kanje hanyuma mejeje ngaca mfata ya essence ngaca ndayishira ku muzu hanyuma ngaza ndakwega nangura kumva rero iruta iswingi urumogi ndavuga ati vy'ukuri jewe nabona nabundi ubuzima fise nimba nanyoye ibi biyarwa mutwe nangura reko kunywa ndanywa essence ndayinyoye igihe gitari gito hanyuma ndavuga ati none nicaho ikintu kirutwa essence negeza gufata kuruta urumogi kuko itabi nari namaze kurinwa ubwa mbere baranyigishije kunyine barinwa urumogi baranyigishije kunyine barurora urumogi baranyigishije kunyine barugira nari namaze kunywa urumogi mbona nakimwe rumari cyangwa batekara nda nanywa essence ndayinywa hagi ngeze kuri essence aho ngeze ku kiyaro wa mutwe kigira gatatu essence yarigira gatatu ku biyaro wa mutwe je nayo maze kunywa hanyuma nangura kunywa essence ishika ahantu mvuga ati vy'ukuri essence nikinkwiye kwisunga je nkeneye kuko essence yama kwiyumva yuko ko niruka kuruta imodokari kuko ndano essence nategeza kwiyumva yuko je ndiko ndiruka kuruta imodokari ndavuga ati vy'ukuri negeza kurondera ikindi naco kiretwa essence ncanangura nduga ku kindi kigira kane ariyo koro ryabashira mu kirato twagenda kwigura mu bwiza nabano mwibarabara tukagenda nkagura koro ryabashira mu kirato nangura kuza ndayigendana mu noki nzananywa mu gacupa mwega kuko jina ringeneye swingi mu buzima bw'iwanje navuga ati biyarwa mutwe nibwo buzima bw'iwanje kuko nabitangiye kunywa mu myaka 7 ayo myaka 7 rero nayiko ndabikuriramo hanyuma mvuye ku iyo koro bashiramo birato cyangenda ku kiyarwa mutwe kigira gatanu cyo kigira gatanu naco ni biroko abantu benshi babitwa ibiroko ariko ni biyarwa mutwe ni binini baha abasazi mu gihe abasazi basazi je nangura kudandanywa ibinini bijya baha abasazi kuko je nari ngene iswingi mu buzima bwanje nangura kudandanywa rero ibiroko benshi bitwa ibiroko ndandanywa biroko nabyo rero byari biruta ivyo biyarwa mutwe byose binini nemaze gufata nari namaze gufata itabi nari namaze gufata urumogi nari namaze gufata essence nari namaze gufata koro bashira mu birato nangura kuzandanywa rero ivyo biroko vy'ukuri byaratumye amagara yiwanje atakara nangura kuza ndiyagaza kujya kumusazi nangura kuza niyumvira kujya kumusazi kuko mugenda binyoye nari yumva yuko kubwenge bwanje butagumye ahantu hamwe kuko byaba ari binini baha abasazi mu gihe abasazi basazi ariko jewe nkomeye nkacanywa ivyo biroko rero byaranjanye kuza ndiyumva yuko naho negeza kwibikira nakora ibintu naho abantu bari ngaho ariko je nkibona yuko ko atamuntu ariko arambona kubera ivyo biroko rero byaratuma kuko ibiroko iyo binyoye igihe cyose inyoye ibiroko unyoye icyayi cyangwa unyoye ikintu gishushe bya biroko byaca bisuya kandi bikagaruka ugatusuya kandi ukaboregwa uburenze kabiri nangura rero kuzandanywa ibyo biroko hageze ku biroko ndavuga ati none icyayi kiyarwa mutwe je biyarwa mutwe byose namaze kubifata namaze gufata urumogi namaze gufata itabi namaze gufata essence nangura kuzandanywa ivyo biroko vy'ukuri byatumye jewe niyumva yuko nari umuntu kuko byaranoneye amagara kuko natangiye kubinywa mu myaka 7 mvuye ku biroko ndatangura kuzandanywa ivyo bitwa booster ni droge imeze kujya kubufu twarayifata tukayivanga tukagira mix tukagira mix tukayishira mu ntuzi tukayishira mu ganja cyangwa ngagira mix itabi hamwe n'urumogi na mix iyo booster ngacanangura rero kuza ndabinywa ico ni giharo bamuto kigira gatanu natanguye kunywa ndi mu myaka muri yo myaka 7 iyo rero imyaka 7 nangura kunywa booster nayo ni giki booster rimwe na rimwe ni ibiyaro bamutwe bakora ku magufa y'abana batonya cyangwa bakabikora mu magufa y'inzovu rero nguko ngaha mu Burundi izo booster bazana amadeshe y'idroge zo hanze rero amadeshe y'idroge zo hanze niyo je nategezwa gufata nangura kuzandanywa booster rero yatumye jewe kuko booster yiyunyoye ututangura kwiyumva ariko kuguma wiyagaza umwanya wose uguma wiyagaza jewe rero nategeza kwiyagaza kora nayo nabinyoye ndababwiye rero ingaruka y'ivyo byose ivyo nagendagira kuko bimaze kunywa booster yatangwe kuza ndiyumva ariko atani mfungurwa nshaka
nyumva yuko ndashaka kurya wiho ngo negeza kurya ivyo negeza kunywa ivyo booster rero yarashoboye kugica ubuzima bw'iwanje ivyo biyaramutwe byose hanyuma mvuye kuyibusa canangura kuza ndanywa inzoga muzi zimwe zibaho cinanyoye ntangura kuza ndanywa kanyanga ndanywa umudiringi ndanywa isongo ndatangura kuza ndanywa inzoga zose zibaho imisigazwa yose inzoga zibaho ico kigira mutugira gatano rero ivyo biyaramutwe byose bigira bitandatu byose nanyoye mbega vyagize iki mu buzima bwanje byaranyiciye kazoza byanyiciye kwiyumvira kuko muri ivyo biyaramutwe ndababwiye ingaruka byaneye byatumye jewe imbakure y'abavyeyi biwanje naho nashobora kugira mu bavyeyi biwanje umuvyeyi wanje nashobora kumbona nk'umwana kuko yamaze kumura kuko namaze kubigivagabo nyene ko ivyo biyaramutwe rero ivyo biyaramutwe mugihe nabamfise ibintu mfungura byaratuma bica amagara yiwanje misi yose nama ku bitaro misi yose nategeza kugwara uko niyumvira ivyo biyaramutwe byaranjanye kwa mfise inkomezi so kugenda gukora ikibi kuko maze kunywa ivyo biyaramutwe gukora ikibi byari ibintu bisanzwe mu buzima bwanje navuga ati jewe byukuri kuko maze kunywa ibusa je nyumva ko isi yose ari yiwanje rero ivyo biyaramutwe urumogi itabi iyo ndi essence na koro bashira mu birato nizo booster nivyo biroko nabinyoye imyaka 14 imyaka 14 nakazoza narifise mu buzima bwanje imyaka 14 kwera ivyo biyaramutwe nako amashira amwe yari yabwize kuri amindure nako bari bagize yuko negeze kubivamo muri ivyo biyaramutwe ariko umunsi umwe biciye ku activity ya force jeune jewe nari maze imyaka 14 muri ivyo biyaramutwe jewe nari nanyoye ibiyaramutwe bishika bitandatu mu buzima bwanje kuva mu myaka 7 gushika mu myaka 21 inywa ivyo biyaramutwe rero nsamura no na activity ya force jeune umunsi umwe bari korakora activity nanje ndababona ivyo kuri maze kubona maze kubona abajene bo muri force jeune ndavuga ati ivyo kuri mbega hari ubundi buzima buruta ibiyaramutwe ko mbonye aba bajene baranezerewe ariko je umunezero wanje nindakurondera mu biyaramutwe je umunezero wanje nanyo urumogi ebana sinzi ko niyumvamo aho isi nababwiye urumogi nategeza kunywa jewe ku munsi nategeza kunywa nk'amabura ashika 200 kura nyumve yuko namaze guhaga ko mvuga ati hari kweri je natosese neza cyane nategeza kunywa amabure 200 ayo ya amabure 200 sinokubwira yuko nagira igihe kuko amabure 200 niyo nje nategeza kwigurira cinatangiye kugura urumogi ruri ku mafaranga 50 niyo natangiye kugwigurira ruraduga zitatu jana nizo nategeza kunywa ariko rero ahantu hose nshise mu irigara mbonye bariko baracoma nategeza kubasaba nsigira umupisi nkanywa aho rero nababwiye ipake y'itabi kuko je ipake y'itabi n'amafaranga nari mfise yo kugura itabi cinategeza kugenda mu ibarabara aho mu nzira mbonye ikintu bitwa umupisi ni ryatabi abantu babanyoye kajya kanu gasigaye gusa gatonya agaca gata kajya niko nategeza gutora nk'umupisi twe twakitwa umupisi ngaca ndagatora ngaca ndakanywa aho rero nababwiye amabusa nategeza kunywa kuko booster nutegeza kunywa uko nyene kuko wategeza gushiramo cyo bitwa mix wategeza gushiramo itabi ugashiramo urumogi ugatushiramo niyo booster rero narayinyoye kwera igihe kitari gito kandi rero booster yo je nayinyoye nariyumva yuko ko atana kimwe nta muntu mwashobora kuza imbere yiwanje rero iyo myaka 7 yose nibaza yuko kuvyo biyaramutwe ari ubwo buzima bwanje kuko ivyo biyaramutwe je byarama SP yo kugenda gukora nabi ibiyaramutwe je byarama SP yo kubesha ibiyaramutwe byarimva ko numa uri umuntu kuze ko ivyo biyaramutwe je nibona ko nkuze naho nduti imyaka je nabona ko ndakuruta imyaka ko ivyo biyaramutwe rero ivyo biyaramutwe iyo myaka 14 yose nayinyoye misi yose je nama mugasho nama mu busho bwose muzi bubaho aha muri shojo marke nama ndi ngaha kubera ivyo biyaramutwe bivanya action agenda akora misi yose nama ndi ngaha muri zone Rohero bagiye kumfunga kubera ivyo biyaramutwe misi yose nama ndi muri Beseri bagiye kumfunga kubera ivyo biyaramutwe nari nanyoye rero umunsi je nashoye guhura na force jeune narabonye abajene bariko barakora activity bariko baratamba ndavuga ati none ko abantu bariko baratamba kandi atabiyaramutwe banyoye none ko twege twahora twe dutamba ariko iganje amaze kutwinjira neza ariko ko twamaze kumva ko booster ko yamaze kumfata neza ari twe twamatugira umunezero
cyane navuga ati by'ukuri aba bajene barafise ubuzima naje negeza gufata ingingo jina wanibaza yuko booster ari bwo buzima nanibaza yuko urumogi ari bwo buzima ndabonye abandi bajene banduta ubundi buzima me kintu je cyagiye kunguga n'igiki yari activity bariko barakora kuko ico gihe bariko baragira jenizane niho narenganye nga ndavuga ati n'ibintu nibiki reka basi je mfume ndabegera ariko ko ivyo byaramutwe nababwiye vyaratuma jewe nifata nk'umuntu sinashobora kumesura kubera byaramutwe kuko amafaranga nagutegeza kugura isabuni nategeza kugenda kuyagura ivyo rumuntu rero umuryango wanje wari waranaye abavyeyi wanje bavuga ati by'ukuri yasumwana n'umuvyeyi wanje harashika hama kavuga ati by'ukuri uyu mwana sinabara umwana wacu kuko ngiye muhira nategeza kubiba kuko naronse byaramutwe sinategeza kubaho rero bice mu activité ya force jeune ndarashise muri activité cyane batangiye kuvuga barigishije kuvyerekeye ibyaramutwe baravuga ati neza ibyaramutwe ni ibintu byica birica kaduza k'abantu birica ubuzima bw'abantu je bariko barabivuga cyambuga ati inama ya force jeune abayemo ndavuga ati vy'ukuri kumbure aba bantu bari banze ubuzima bw'iwanje kweru abajene nivyo kanje kuko muri yo myaka 7 mama wanje ategeza kunjana ku ishuri mu kunjana ku ishuri uyo munsi nyene yanyandikisha na namaze kuvayo ibyo byaramutwe rero byaratumye imbakore y'umuryango wanje nangura kwa muri barabara je nahabaye imyaka 14 aho nababwiye ubuzima nagiye ndacamo numa bice mu activity ya force jeune narashoboye gufata ingingo ndavuga ati by'ukuri negeza gufata ingingo guheba urumogi negeza gufata ingingo yo guheba istabi negeza gufata ingingo mebe ibooster negeza gufata ingingo mebe ibiroko negeza gufata ingingo mebe iyo koro bashira mu birato niyo essence bashira mu modokari mu nyuma bice mu activity ya force jeune nashoboye gufata ingingo ndavuga oya kubyarwa mutwe kuko nahabona yuko kubyarwa mutwe byari byamaze kwica ubuzima bwanje niho rero bici mu activité à force jeune nashoboye kuronka akajyo mbega force jeune ni iki force jeune nkuko bavuze ubwa mbere ni umugwi umwe w'abajene mugabo rukiye mu ishengero Eglise Universelle rero bici muri ama activité à force jeune cewe nashoboye guhindura ndafata ingingo kuvuga oya kubyarwa mutwe ndafata ingingo ivyo biyarwa mutwe byose nashoboye kubiheba bivanye ku manuro bagiye barama bici matimanyaje y'abandi bajene nabona yuko babihebye naje yo ndafata ingingo ino munsi by'ukuri ivyo biyarwa mutwe byose bitandatu nari ndababwiye ubusinga ibintu aheza imyaka 4 narahebye itabi nari no imyaka 14 aheza imyaka 14 ubu imyaka 14 nananyoye ibiyarwa mutwe imyaka 14 nananyoye amaboost ino munsi nashoboye kugira iki nashoboye guhinduka imyaka 14 ubuzima bwanje bwarahindutse rero biciye muri mu gwa force jeune warashoboye kumfasha cyane kuvuga oya kubyarwa mutwe. Ok, Emmanuel, merci beaucoup. Comme vous avez vu le petit histoire de Emmanuel, ce que la FGF a fait dans la vie d'Emmanuel, aujourd'hui, il est complètement une nouvelle personne, n'est-ce pas?